ngomba cette fois-ci mu vyubahiro vyanyu no mu buryo budasanzwe ko iryo zina ryagarutse kenshi numve abantu bakomeye amashi twakira umuntu adasanzwe Kigingi mukurambere karibu najeje biko biragora ngene nifata yo twakiye umuntu nkawe Kigingi namahoro cyane wumvise gute abantu bose bacenga bavuga izina ryawe byagiziye efe kuri wewe biraryoshe cyane yego aho Petero ko aramvuga Petero subira kandi biraryoshe cyane yego nukuri nibintu biryoshe yego Kigingi nibaza ko ma presentation ntawe ndakuyagira turaba kenshi turumva amakuru yawe turumva ibijyanye n'ubuzima bwawe ariko uyu mwanya mbabariye gato turaza gutandukana ngene twaganire n'abandi kuko rako twumvise kuri umukurambere kuri wewe iyo tuko turavuga imo canke comedy bisiguriki bisigura yuko ni umwuga uhari ni watanguriye ngaha mu Burundi ariko no kuva kera kuri basokuru wari uhari rero twebwe gusa tubikora muri forme zindi zitandukanye ariko vyaramyeho hari n'abakurambere babitubwira umwuga wamyeho Samandari yamye aja ibwami kuja gutwenza umwami inarunyonga la même chose uvuga ko hamye hari abantu bagira stand up nubwo tariko yitwa ico gihe n'umwuga rero twubaha kuko urafisa wadukuye naho utugijije turetse kuri mwebwe twebwe abakurikira mwibaza ko uwo mwuga wanyu utumariye iki bon nibaza yuko n'umwuga ugize umarira usikimazi kinini ku muntu wese que ce soit unezerere uwo mwuga kuko biramuruhura araruhuka akava muri stress akava mu bibazo uraza abarundi dufite ibibazo byinshi biduhanze hari ibibazo by'ubukene hari ibibazo byo kudashikana ku mwisho udufaranga uhembwa me tukazatura naco gituma n'abarundi banakunda kuja gusangira kuko kenshi agiye bagiye gusangira habari mu mukomedi nubwo adashaka kubikora nk'umwuga no kuvuga mu buzima bwacu bwa misi yose dufise abantu badufasha kuruhuka kudukura mu bibazo donc urashaka kwemeza ko umwuga ufise uruhara runini cyane mu gukira kw'imitima y'abantu babakomeretse cyane gose cyane kuko nkuko Ildefonse yabivuze nuko yakoresheje amaterme je ntazi ibintu by'imitsi igenda hehe biye bintu babyize ariko ya muhungu yanyishe yego ngo urumva ngo pwigire mana yanje anatomy we wayize yego birafasha cyane birafasha umuntu ari mu bibazo biramwibagiza biratuma umuntu nyene ava muri ivyo bintu byose bituma ndabaze muko murambona hari hejuru okay nanje ndiko ndiraba hajya okay yego est-ce que twari tugeze ya muri iki kintu turavuga cyane cyane ndagomba kwashimikira ko gose turabona ibihugu byatwaciye mu bintu byinshi byadukomerekeje muri kahise hariho n'ibyo bibazo ushobora kuvuga bijyanye n'iby'uburyo bw'umwe na muntu ashaka kubaho urumva yuko komedi itari ikwiye gusa kuba akantu gakorwa n'abantu bake bariko barondera gutwenza abantu bake cyangwa bishobora kubazanira amafaranga yo kubaho yuko cyo kuba umugambi ushobora gutuma igihugu cyose gikira ku bikomere ese kumva ko bishaka kuja kuri iyo dimension bitogarukira gusa kuko nko bihugu by'Iburaya après la deuxième guerre mondiale n'ibiki abantu nka bari defines abantu bagiye guhagurwa ko bagize impact mu buzima bw'abantu ese urumva yuko comedy ishobora kuba une solution ku bibazo igihugu gifise muri rusange cyane kandi nibaza yuko ni nakamonotera nubwo turi bake urabivuze neza nubwo turi bake nakamonotera bagenzanje twarakoze imyaka myinshi kandi abantu baradukurikiranye gasore urafise abantu bakurikirana Raoul niki ariko ifo yuko dutangura kwiyumvira ikindi kintu twofasha biciye mu gukangurira abantu guhinduka ivyiyumviro niki twarakoze amakomedi menshi ajanye no gutwenga abantu bararuhuka ariko nibaza yuko ico kirashoboka cyane natwebwe tugafata ya mbere mu gufasha abantu hari abantu bahamutse
hari abantu bafatwa ku nguvu turi mu minsi 16 yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi hari igikorwa tuko turakorana no kuvuga ko biratanguye ntibigume muri ya komedi nyene ya indi yo kuri Kigingi sama bica biherera kuri La Bamba ariko nejo abantu bagukoreshe natwe tugira ico duterereye no kuvuga ni ibintu rero twubaha kandi twemeza ko bifasha cyane duhamagarira ahubwo n'abantu basanzwe bakorera muri ivyo bisata kuko cyane biragoye gushoka wiyumvira ati reka niyumvire nkora ibi me hari abantu usanga bari muri ivyo bisata bashaka kudukoresha imiryango iruguruye bazi no kuvuga ni ikintu rero gikomeye nkuko wabivuze ahandi birakomeye cyane barahuza abantu batase nta bantu bashwana bariko baratwenga umaze gutwenga deja biheze ego eske uriko urakora uwo mugabo wawe hari gihe wigeze umva ko ngo hariho barrière hariho umugwi w'abantu urabona mu Burundi turi mu bintu byinshi amacakubiri bwo canke intara canke iki ukumva ko ufise limite udashobora kwinjiramo muri uwo mugabo wawe canke n'umugabo ushobora kwinjira mu masfere yose y'ubuzima bw'igihugu ego cyane bien sûr urabizi igihugu tubayemwo urazi caciye mu bihe bitoroshe kuva kera rero n'abavutse babisangamo n'ubuye bagira bati peut-être John heza hari ibintu rero usanga tudashobora gukina bikinye bishobora kumerera nabi alors que wumva yuko cari ikintu cari no kuvuga gufasha abantu sivyo hari ibintu ushobora gukina ari nka remarque wohereza abantu ukabikina muri joke ugakina ibarabara gikungene ryononekaye me kenshi bishitse ngaho ministre wa transport ashobora kuca kwirukanga ko canke ugakina ukungene abantu bafatwa mu bitaro abamama bagire bibaruke ministre wa santé ibibazo no kuvuga yuko turafise ukungene dutegezwa kubaha igihugu turimo umuntu wese rero araza hari jewe sishobora gukina nk'abafaransa mu Faransa aragenda akavuga ministre akamuvuga muri komedi ziwe nibaza ko iyo liberté d'expression tuvugije ukuri ntayo turaronka ngaha nico gituma utegerezwa kwiyubara voilà nivyo utegerezwa kwiyubara ukamenya ati ngaha twebwe reka turindire ngira tubazotureka tuvuga ibyo tugona byose sinzi cyane umvise gute umunsi uhagaze hari mi conseil des ministres sinibuka ariko president na ministre bahari bya munsi umvise ko gutwenza kwa kwinjije hajya ahantu abantu benshi batarinjira wabihaye importance umvise byagize feyire ku buzima bwawe ni histoire ikomeye cyane ni ibintu biteye ubwoba d'abord urumva bon twari twagiye twaraherekeje notre frère avanye agashimwe muri mu France prix RFI Michael hanyuma turavugana n'umukuru w'igihugu twe kumwe aba bose twari kumwe aratubwira yuko agiye kudushigikira Imana imwakire mu bwami bwayo ariko nibaza ko nabandi bose bazobandaniriza aho yarageze yaravuga ati ni ikintu ciza ni n'impanuro yaduhaye sinzi ko muvyibuka Raoul ati tuve mu gisagara yavuze ati ni mugende ivyo bintu mu Ruyigi ntibazi comedy biriko birabiremeje cyane Bujumbura ariko none Makamba nta show turagira Gasora iruka kuzunguruka kuko dushika hariya hose yego hanyuma rero aravuga ngo tuzuza turanabatumira yarabicishijemo gatoya nta muntu rero ari gushoka yibaza yuko bica binyaruka je rero barampamagaye ariko nari ngwaye ikintu cyitwa angine zirababaza abantu b'Imana ndakuvuga sinamira nameze fo meze nabi kandi ndakunda gufungura ibaze kunda gufungura ntumire birababaza cyane hanyuma rero je rero ndavuga yuko bidakunda ariko nkavuga nti hariho abandi baraza guhamagara naka hariho defense ariko barambarira ati no d'abord ni ibintu bica ma protocole akomeye bavuga ati ndahamagagwa n'umuntu umutegetsi ndamubaha cyane nibaza ngira yashaka kuverisha neza yuko ngwaye hanyuma ndagenda erezuma nyine climatiseur mu biro nariko ndabiri yaje umva akama oxygene kari karakora ndiko ndatranspira terrible kigi bya vrai ragwaye ndarembye bose ati none ko wasivye urashaka kwitegura ukanywa ama oxygene ya midi n'indi yo kumugoroba ejo zoburi bien ndamaza ntego nta problème hanyuma ni none nibiki utumiwe muri conseil des ministres n'ubu nsubiye kubivuga ndagize chef de poule isa ana oya nibishobora yego urafise ikoti nukuri kubimana ndayifise cyaragenda naciye ngenda kwigisha express aho nyine murabe turagenda rero bon byari biteye ubwoba niyumvisemo ndabovomeye numva ryari rya mbere nshitse muri ntare rushatsi hanyuma tuba dufise agapapuro utuntu wateguye
ni rya mbere mvuze ibintu byabaye hariya ariko nibaza ko biryosha abantu babimenye bakwicarika muri koridoro iyo koridoro haguma harengana abantu kubera ubwoba urabizi toilette kumwanya hanyuma nari sanse kugira muri pause ya baragira pause ariko baca bavuga ati ni impera z'umwaka reka tugire ko ibibazo hama aze kuza mu nyuma no kuvuga yuko nashitse 2:30 ninjiye muri conseil des ministres 13h. Wow. Ari vous hariya vous hariya kandi baguma guha amazi voilà tsego fata igipapuro n'ikaramu ukagira gutya ukimvira ukavuga uti ibi bintu ni fo acha ndabifuta acha no kuvuga yuko igipapuro nasabye igipapuro ni chef ndakwibarize urumva agapapuro nazanye kuzuye futangira gutya hanyuma rero hacatangura rero ikibazo president ni president mwe mwubaha inzego ariko ndabwira Diodone ntivyari byoroshe ntangura kwinjira mu mabiro sinza kubavuga ugara umuryango kina rero twumviza kuvuga no uza gukina none jewe ko nateguye ibintu nkinira president uri president gashefu ndabira umutama ariko urumva ni ibintu protocole president hafa kugenda ibyo ari byo byose ntupfa kugenda kumubwira ibyo ari byo byose akina joke iyo reka sa niyo yirike giri yindi arumva turava muri biro ya mbere turagenda muri biro ya kabiri ntibyari byoroshe hanyuma rero mu nyuma barambarira ngo turagiye ariko nkabona ni ibintu bya protocole bikomeye cyane ku batabizi conseil des ministres hajye bavuga yuko ata muntu yinjirayo atari decret hajye niyo ngo naca nsaba president simva navayo ndi ministre niko bimeze ntabyo nari yinzi marezima ntawe ministre namusabye hanyuma ikintu nabonye ko giteye ubwoba nuko nta bantu barekuriwe urabona abantu bose nico cangyoheye kameme abantu bose uko Kigingi haguruka icara eke futibi gira gutya baragiye bashikana ku muryango nta dura bafise yo kwinjira bacha nimwe ni mwinjira ni mwari ko mugara we cyane injira cenyene urumva hafise ukungene hameze ushikira ubona ba ministre kubona ba ministre hanyuma president abari au fond hari yerumva ariko iyo RTNB kiratwereka urumva RTNB cameraman ashashikari akaca yerekana gutya no kuvuga rero nshitse gutya yari surprise son excellence yagiriye aba ministre and hari bazi kuza contraire y'abandi urumva ni president bagirira wese hanyuma rero sinzi birambabaza cyane peut-être hari abantu baba bazi yuko ibintu dukora ni ibintu by'ibitera soni ni ibintu by'iki canke ntitujera ibyo tuvuga kuko ndibuka ko ninjiye sinza kumuvuga uwo mu ministre yarakangutse yo Kigingi yinjiye ngaje ugira iki yo turapfuye man ndabona ko agize uko nanje ndiko ndi ajista urabona ndamubonye ndamubwira ni calme mama calme cyadashika gutya ndagize yambu bo dufate ko mwe muri president ni ministre ni calme mama ndagize yambu cyane hanyuma ba ministre bose bahindukiye bacabona excellence ari karatwenga sindakubesha numwe yarafise ubwoba yaciye atangura kumva umego turazi naye ngo baratwenza gatutse baratwenza kuri gikoko akimbona ninjira yari ngo turaguhemana ninda mwinjije ngaha ariko bagize gutya barabona ko president yarabizi ari aleze aca ari metaleze agira gutya aratwenga bose nguye nk'umuntu wanje ngo ndafise nimero ndayiguha rumva hanyuma rero ndakina nagomba kumenyesha yuko nta bintu bikomeye umufotographe wambwiye ati injira ufate 5 photos et tu sors il y a pas de vidéo
nta video dukeneye photographe wa presidence yarinjiye afata ifoto zitanu nizo zagaragaye ariko nagenda amenyeshe yuko abategetsi n'abantu nkatwe nta bintu do special na kinye atari kubacokoza murabizi jewe point foro yuwanje na kinye joke ndavyibuka kandi à l'époque twarigeze kuba dufise kubana n'umuntu yabaye ministre kera rero iyo dufise amafete kwibarabara muri quartier abatama hari umwanya wabo abatama bashiramwo roke urafise akantu kaga twist roke ikintu kijaje cyose uvuze icyaje cyose ndagitambirako no kuvuga rero umutama hari amasaha bamaze kuryoherwa yashagira madama ingo tiridi amashiyanyu gira iforo hajya rero umutama rero igira ngo nuwa kera arafise kumwe naca nafukama urakibuka kugira tese abemeze bo bamugirira décret aca wa ministre twe tumenyiriye atambye des années cyo yahindutse nta wabuze umuziki ga DJ mama madama kaza ukibukenya namwegera ubundi nango oya ivyo byarahindutse none gabanya none tubaye ministre nisura gutamba roke oya madama ati ingo tugire ntuze kandi ntuzeya ingo ntacyo ndakumviriza icara gira ico wubaha urumva ibintu c'est ça utuntu dutoye nk'utwo kandi bararyohewe hanyuma rero nagiye kubona ko ari ikintu gikomeye hari igihe uca mu bintu ntubona l'impact yavyo ntubona iko ari ibintu bikomeye ariko nagiye kubona ko ari ibintu bikomeye ajya amafoto asohotse kuko jewe naravuye gukora nabona mwengo ni ibintu bisanzwe sivyo nabona ko ari ibintu bisanzwe nkaba ni wow ni ibintu bon si bisanzwe après tout président imbere yiwe ariko ngiye kuvayo anya amafoto atanguye kuzunguruka nkubitwa appel z'abantu bari iburaya nkubitwa ama message nari mu rubanza rw'umugenzi yari kagira dot birakomera no kuvuga nari muri dote nta muntu numwe nari nabwiye ko je nagiye mu gatondo kuri ntuze hanyuma rezo so ko hari gihe usamara ugasanga hari abantu bagutanze je ni muri dote nicaye sindi ko ndakoresha WhatsApp sindi ko ndakoresha ntuze mbona abantu bose batangiye guhindukira ngo ari ngaha rega ngo ari ngaha ngo ujyahe uyamye kwa president ngo ndavuga nibi yabaye iki abantu bose bahindukira niho rero nugurura ndabona amafoto ndabona et voilà abantu batangura kunyandikira benshi ikintu kimwe cangyoheye nuko ni témoignage nagomba gutanga hari ibintu tujamwo bivanye na vya bibazo dufise mu gihugu abantu bakavuga Kigingi wapi usigaye uri hariya nabari abantu urabona dufise inshuti ziri hanze dufise n'abantu batumenya tutanazi bafitaniye ibibazo vya politique ni ukabona yinjiye mu bintu vya vy'iki artiste vyacu Kigingi usigaye uja muri barakuguze warinjiye ibintu je nta gaciro ndabiha ariko uwo munsi wo muri Conseil des Ministres babandi bahora bakritika ibintu by'iwanje baravuze ngo iyo ni intambwe ikomeye kuko ngo hajya ahantu n'ahantu hadasanzwe ko uwo ari we wese ni president vraiment ni ikintu gikomeye ushitseko narabinezererewe kuko turaronka amakritike menshi uwo munsi nararyohewe cyane ndavuga ni wow nanaka undi misi yose yamari Kigingi bagiye mu biki Kigingi amahera yahebe ariko uwo munsi bose bavuga ati wow wagiye kwa president nukuvuga president ni president nyene est-ce que uri convaincu yuko mu majoke yashobora kugira mu buryo bw'ingene communication cyane mu gikora ukorana n'abantu ko ndavyuka tugeze gukorana kuri Sanjene Kamenge ma activity ya generation est-ce que iyo uri kurategura joke hari igihe wiyumvira vy'ukuri ko uza guhindura ingene abantu biyumvira ko bafasha guheba nk'ikintu ngesombi canke gufata decision kanaka est-ce que urabiplanifiye kumva uti shagusa ko batwenga ariko shako hari decision bafata mu buzima bwawe ego jewe nagenda kumenyesha yuko nta buhinga bwinshi nza kuvuga nta buhinga bwinshi ibintu byose ndasenga kuko ndazi ko ndi muntu muto cyane nakurondera midi abantu turi kumwambira ngo ntibamurondera midi ngo ari mu isengero nivyo ndakunda gusenga imise ya midi ego
no kuvuga yuko sinza kuvuga ngo jewe ngo ndicara ngo ndazila ndafise l'art yo kwandika kugira abantu bahindira ivyiyumviro ariko Imana nibaze kubimfashamo igihe nagira video mvuga nti aba mama bacu bagura amasutien sivyo tranquille muri ville akagira ngo ndabishantuze sivyo bifise cigwa ariko sukuvuga yuko je naragize iyo analyse ndabibona hanyuma ndaza ndabikina ariko quelque part ni kubera ko abarundi bashira tabu ku bintu atagaciro bifise kandi hari ibintu bitwiyakiriye mu bisanzwe ikiriza c'umuvyeyi ni ikintu cyo kubaha ariko c'est normal ko umumera ashiramo effort gutya muri ville uravyumva hari ukaza wumva abantu baravuga ngo yafrema ngo yavuze nabi ngo yavuze no ni ibintu bimwe harabavyi baronka ko inyigisho nkuko so kuvuga rero yuko ni ibintu nicara ngo nandike Imana iramfasha ndamaze gukina ibintu ugasanga birigisha ni ibintu tubona ari ugasanga birigisha igikuru gusa no gusenga uvuga ati Imana petit joueur uranzi ibintu bifasha ntibibi byo gutwenga gusa hari umusigenzo kumva ariko uravuga Pasteur aha tuzohurira ariko ubundi munsi cyane umuvuza kandi kantu ariko nk'ubu yabarushura gasubiramwo kara kantu ngo kabigeme babakizwa bagenda muri boîte bagakoresha amatereme bakibuka kajya kantu akajoke kinge ngo abigeme bakizwa ngo bagenda muri boîte binyegeza ngo gacakoresha amatereme yo mu isengero bagiye sinzi kubika yakera gose yego ni yakera ariko ndakubaze ikigihe nagira ijya video nakinya wa padiri na wa pastor ariko wa pastor nibo bababaye sinzi gituma pourtant George nabandi ugira mu pastor na padiri bon ni joke nyene nigeze gukina nkuko nyene mvuga yuko baraba abana nyene baguye ariko bagwa muri bagize ni collectif yo kugwa yego atewe nyene Jesu nyene hewe arahumiriza no musi mwijoro basha turaja Star yego hanyuma baca baragenda nyene hewe yego nyene barabaha inzoga nyene ngo hewe ngo cyo oya Jesu ntavyabona basha tamba tupe ngati kende no ni ibintu nk'ivyo bija hari aye simba ndiko ndacyoza cyane ariko harabo duhura from ugasanga yararambaraye bati Imana umufashe ego ni tuntu nk'utwo dushika hari joke ibishaka gutwenza gusa hari joke ibishaka kwigisha biraza gutyo oyo bisengeye biraza ariko hariho joke uvuga uti iyi narayigize ndavuga nti ça c'est le meilleur iyo niyo ya mbere ngize mu buzima bwanje mbone gushika ko aho ngeze uyu munsi yagize impact ku bantu yatwengeje ku rugendo rusanzwe hari byari joke ivuga ku biki bon ni nyinshi kubera hariho izatumye menyekana par contre hariho kubera ivyo vya YouTube niho vyari bigishika sino ni nyinshi hariho joke jewe ngira kandi jewe joke ya mbere abantu bose ibakubita hasi ni joke ntaba nateguye cyane ni ibintu bikubita gutya jewe urabishika nkashika muhera nkavuga ni kigino ni nkabije bintu bikuye nkavuga ni ibintu byavuye no kuvuga ni bya bindi renda kuvugira nti nta buhinga dufise ni Imana tu iragucako kaguhereza ibintu kuko je ivyo mba nateguye sivyo nja gukina hari ibintu biza kuri scene nkavuga ibintu umuntu canka arengana gucyo umuntu nkamukorera ko joke abantu bose bakaryama atari uko sinarinzi ko haza ko hacani twabiteguye c'est ça umunsi wa shitanu ukavuga uti wow turetse ivyo kuja muri presidence muri conseil des ministres dufata ikintu uvuga ati wow kuba narakoze uyu mwuga ndaryohewe ko bishikanye ku niveau soit voyage cyangwa umuntu mahuye cyangwa iki ni hano bavuze uti iyi kintu vraiment ndaryohewe ko ndi muri uyu mwuga parce que nashitse kuri iki kintu cyari giki cyabaye cyakuryoheye muze bon ikintu cyanyoheye navuga nti nashitse ko si kijanye na voyage nikijanye na no ariko no munsi wa mbere nguri modoka okay nakuza komera amashi akaduga kanje kitwa Julia nakise Julia nakavitse bon nzoga madame jenguri yindi kuze ari hafi kuza turamwiteze canke ijya nigwiwe
Ego urazi urumva ico gihe vraiment hari igihe ugakina ukabona yuko abantu batanguye kukumenya ariko tuku vraiment ho seigneur hanyuma rero umaze kugera ahantu ushobora kugura imodoka kubera igitaramo wakoze hanyuma kandi nagenda kumenyesha ko naguze imodoka tayonzi naguze imodoka tayonzi tukagenda bakaza barampambara umutipa akaza kuyitora imodoka ahantu iparikinze mu rupangu rw'umuntu akaza kuntora ku iradi tukaja haya muri quartier disi kuzunguruka mu mabara baragaragara hanyuma umunsi umwe rero ndavuga nti ntibishoboka ibi bintu none isubiye mu rupangu umunsi umwe ndayitahana rimwe kabiri ikintu gitunze bon byarangyoheye cyane kuko l'image yarahindutse kuko ngena abantu bakubona nasanze abarundi n'abantu ni peuple igoye cyane peuple igoye cyane uratera intambwe yi bakavuga tuyamuhaye amahera ariko birumvikana kabisa aya mahera arayakwiye urabona ubu aragura essence wowe ukabuze ngo uragikemuye ico ariko ubu naho bari tuyamuhe ariko tuyamuhera iki umuntu atari na marié no kuvuga bashaka kurongore ku nguvu ubega ayo mahera yose arayijyana nta n'abana afise bibaza je nakoze mpemba none nimpa kumenya aho ndayajana abantu baragoye sana no kuvuga la société rero irafise ukunge nitudirija ukwayo ariko nararyoheye kuko narabonye ibintu byahindutse abarundi n'abantu bagufatira ku tuntu duto nk'imodoka ukabona arakubashe kubera vitsi ubwa mbere ataho arakubashe kubera vitsi arakubashe kubera ugize udugije ibiyo uragitete alarme tujum kacundi umuntu nashaka kubaza Sama Comedy yavutse gute igihe Sama Comedy yavuye he Sama Comedy yavutse bantumiye mu Rwanda bantumiye Kigali yari festival nini cyane yateguwe na mutipe yitwa Alex Muyoboke akaba rero cyari ikintu kirije gose hanyuma ariko nkabana ari mazi iminsi mbona hariho Churchill muri Kenya hariho Salvador canke umutipe yitwa Alex Muhangi afise comedy store muri Uganda hariho Seka Fest canke Seka Live mu Rwanda mu Burundi rero nta kintu dufise hariho Chekatu muri Tanzania mu Burundi nta kintu dufise ndavuga nti ifo yuko natwe tugira un événement nini byari bivuye ahantu henshi byari bivuye yuko twatanguye kugirira muri la Reine turava muri la Reine tuja muri la Bamba turava muri la Bamba no kuvuga haratanguye kwaga utubare duto ntibwishobora kwakira abantu tuvuga ati reka rero dutegura un événement nini cyane ishobora kuronga ahantu hanini mvuye mu Rwanda ndavyiyumvira ndavuga ni ibi bintu bitegerezwa kuba ntuze ya Ile-de-France yari aragira ama video ya bien ya BBC niki ndavuga nti none ko uburyo butakompanya kujya nabibonye mu Rwanda n'ahandi ariko ndabisaba brother bomfasha tukagabura agiye ku muryango ndavyumvira gutyo Ismael ari ngaha ntuze ari ngaho jewe nzogenda nkine ariko sishobora gukina jenyene ntibikibaye festival faut kiba un événement nini muri umwanya sifise abantu kungene no batumira ariko ndafise abagenzi bomfasha cha turatangura ndayiyumvira ndayikorera publicité ikomeye nategezwe kwikorera publicité nini kugira abantu baze ku bwinshi birengere bimwe byo mutubare turaronka abantu 3000 hari en 2016 kuri Serenity Garden abantu baruzura turabura intebe sinenda bizi ko zakoronka abantu bangana gutyo turakina bitwa ba Fabrice Mahoro bagiye ibiratanguye itanguye no kuvuga yuko c'est l'image ubutanguje ikintu ni brand uca umenyekanisha hose kuko byabaye ngombwa urumva yuko tuyitangura kugira n'ahandi hantu hose bamenya yuko mu Burundi hariho comedy bacha baratangura rero kudutumira Serena turagenda ama festival twahurira n'abatipe bitwa ba Eric Omondi turakinana na kubera numva Kigingi Sama yatanguye nabandi baravuga ati na wa mutipe w'i Burundi ukaca ugenda rero ukaca wahurira na Anne Kansime mukicarana gutya ibintu ntibaza muri 2012 ukicarana na Eric Omondi n'abantu batwinspire cyane n'abantu twahora twiba ko tujokera ariko asanga ni normal ajyama muri chambre 13 uri muri 14 normal Anne Kansime akamuramutsa akavuga icyongereza nkaca mvuga igifaransa niko bimeze dufashe Sama Comedy donc
fate un événement yanyu mperuka kuba sama comedy yagenze neza le coût global à projet y'iya événement ni nka à peu près combien? Est-ce que uravye le budget mukoresha canke ama entrée uravye le projet en soi ishobora gutwara amafaranga plus ou moins à peu près anga bivana no kungene wayubatse hariho igihemba nshaka dukorana n'aba local n'igihe dukorana n'aba international yakuse le plus cher yari kuri yakuse le plus cher niyo twakoranye urumva n'abanyamahanga c'était en 2019 nimba ni hands 2018 ahantu bita kuri Saint-Tropez nibaza yuko n'amahera atari make nacho à peu près combien ari hagati ya à peu près imiliyoni 40-38 gutyo z'amafaranga y'amarundi umunsi umwe umugoroba umwe budget ya dépense ukora événement ya sama comedy imiliyoni 40 murumva yuko ibijyana na comedy si ibintu by'iblague si ibintu abantu bakora gusa ko none bagura ngo abantu bahe agaciro ivyo mukora parce que ari umuntu ashagira hana akavuga ati bon bijyana ibintu umuntu ahaguruka agenda akavuga ugabo budget ingana gutyo umwanya kora ko uheze umwanya wacu tuba dufise utujanye ariko nagomba cette fois-ci adresser dufise abantu benshi nibo bwa mbere mbonye live ikira kwigwa n'abantu benshi hamwe nawe kwadukira ku mateleviziyo n'ahandi mbwa nagomba nk'umuntu twarabonye bari imbere yanyu je nakuze muri generation yabanyamo yaba bamishi twariganye bagira comedy nabo nabanyinde il faut pas kubibagira bajya bose n'abantu alors cette fois-ci muri rêve yawe ni hendo tufise muri domaine ya comedy wifuza kubona mu Burundi d'ici 5-10 ans ziri imbere ni kihe kintu umva ukwifuza je nifuza yuko comedy d'abord abarundi tubanza kuyitahura kubera niyo twayitahura niyo zotera imbere kandi nkifuza yuko mu myaka 15 azoba ari industrie ikomeye irimo aba humoriste nka kujya ko muri Kenya mu Faransa partout bagera kwijana canke ibihumbi kuko niho umwuga utera imbere yaba hari umuririmbyi umwe umwuga wo kuririmba ntuba uhari yaba hari abaririmbyi batanu ntaho tuba twigeze ifu yuko rero kitera imbere tukifata neza twe twabitanguye tukereka abantu ko bitunga kugira twese na petit frère bafisiyongabirano hari abana benshi barutse avant twebwe ariko bataronse ico baraba uwo baraba bavuga ati naka yaragize aragize mariage yarubatse inzu kubera comedy twebwe rero ifoko tubigira tukagwana ku buryo bidutunga hanyuma ejo bikagera ahantu iba industrie ikomeye cyane. Okay. Est-ce que urashaka kubwira aba jeune pour maman bumva ko bariko ratinya nkuko nka waruri utaratangura kugira ngo bubahure gushobora gutangura malgré que abavyeyi bashaka ko batabitahura cyangwa abantu batabitahura umva babwira iki uretse comedy nibaza mu bintu byose nibaza yuko abavyeyi bacu namye ndabivuga ubuherutse dufise ikibazo caduteye abavyeyi bacu bari muri periode babayeho kubera igihugu cari gikeneye aba fonctionnaire kuvuga yuko igihugu niho cari gitangura republika ya mbere republika ya kabiri bari bakeneye aba fonctionnaire kuvuga vision mu biro hanyuma rero babidukuzamwo ariko ubuye baratanguye kubona ko bitagikunda bigikunda yuko twese twoja mu biro noneho n'ivyo biro byarabuze yego no kuvuga yuko rero wewe ukiri kurumviriza umuvyeyi jewe sikugumura ariko ndazi neza yuko je igihe natangura gukina kuri la reine hari abantu bo muri famille umuvyeyi wanje sigaranye mama yarabitahura ariko defo ari gihe yataha bamukubisa amajambo yaremerewe cyane ku radio ibintu ngo navuga ngo bimeze gutya hanyuma akaza mbona umengo nkamubaza wari kumwe nabandi ngo nari kumwe nabanaka mumaze ko muri famille twama dufise umutante afise amahera yibaza ko ari we ari chef tene yego amafamille yose arahari akaganza na mama wawe ngo yagende mubwira bihagarike yego zano siko muvinyo hanyuma no muvinyo yambaye inzahabu umubiri wose akaza rero yamuteye ubwoba mere nkamwe ati baratangaje rindira ubu rero ni baba mama bantelefona biteye ikigindo neje wonsaba amahera gahewe mfise mariage mungu wanje yo ndamucira amafaranga nanje sisa nibaza yuko uri umujeune urazi neza yuko ikintu kirurumba mu mutima wawe
abavyeyi bacu bariko baragenda jewe ndibuka yuko mu mashuri ntivyankundiye cyane umuvyeyi wanje yavuga ati urumva ndafise abahungu babiri umuhungu mukuru araciye ubwenge cyane ni mon grand frère araciye ubwenge ariko dans la vie mengo ari hekenya kenshi ni umuntu ego mengo ntazi gufunga itirete ariko mwishura arandika hari abantu bameze gutyo akunda gukubita akantu k'agahererezi ku meza misi yose yamarika ku miduru n'uwundi amenya ati meza igarukira ngaha bojere ni muri abo bamenya ku meza aho igarukira ariko mwishuri naco mbaza Ego urumva wa mwana ampoule ndazi kuyigira guki gitashi nkarondera imbugita nkayicisha hasi ngagira guki mutama wanje yapfuye avuga ati basi no gira imana kigashika mu wico mikagenda muri ETS urumva iyo ETS naragize stage muri Metarosa gushika nubu ntubona ngaho hoba ku rusiriko nije wa mbere niruka ntumbaze birantera nubwo ibintu byakura nafabaze narafashwe na micro byarabaye igorana urumva ariko sibyo byantunze nashatse gusa mutama wanje yarambona ndumufundi nivyo yashaka ko nambara isarubeti ariko je naramwankiye nambaye ikoti